woba witeguriye kuriha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 canke ibihumbi 15 vy'amadolari kugira uronke visa ya Amerika canke mu Burundi bw'imisozi igihumbi aho haruta? Nta nkeka ku bafise indoto zo kuja muri Amerika rino genekerezo rya 2026 hari ico rikubwiye. Yamara kuva ku 2025 arahiriye gutwara Amerika, President Donald Trump ntiyahengeshanije gufata ingingo zikora ku bihugu bitandukanye, ivyatumye abipoza kujayo bacutsa agatima mbere. Muti kubera iki? Burundi weruka kwisanga mu mugwi w'ibihugu birenga 30 kugira umwene gihugu waho yemererwe kuronka visa azobanza kuriha amafaranga y'ingwati ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 15 vy'amadolari y'abanyamerika. Aha bizohora bivana n'ubwonko bwa visa ariko yifuza. Iyi ngingo yatanguye kuja mu ngiro kuva no musi itariki 21 z'ukwa mbere 2026. Aha rero ico kwitondera nuko ayo mafaranga adasubirira ayasanzwe yako mu bijanye no kurondera visa. Ariko kandi hari kiryoshe. Uzubahiriza amabwirizo y'abinjira n'abasohoka nk'akarorero harenze iminsi yasavye kumara muri ico gihugu azosubizwa akanoti kiwe k'ingwati. Ingingo igishirwa habona muri myandagaro 2025 abategetsi ba Amerika bavuga ko iyo ngwati izokoreshwa mu kurinda ko abinjira barenze igihe visa ibemerera. Iyi ni imwe mu zindi nyinshi zashizweho zigamije kugabanya ibitigiri by'abinjira mu gihugu cya Amerika. Ibihugu nka Algeria, Angola, Bangladesh, Benin, Cap Vert, Cuba, Djibouti, Cote d'Ivoire, Nigeria, Senegal, Uganda, Venezuela na Zimbabwe biri mu vyegwa niyo ngingo. Ni ngingo yaje nyuma yuko Uburundi bwari mu bihugu abanyagihugu bamwe bavyo batemerewe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi yari yatanguye gushirwa mu ngiro ku wa 9 Ruheshi 2025. Yari yasinywe ku igenekezo rya 4 Ruheshi uwo mwaka nyene, ifunga burundu ingendo z'abanyagihugu bo mu bihugu 12 mu gihe ibihugu 7 vyatswe uburenganzira ku banyagihugu bamwe. Leta ya Trump yavuga ko iyo ngingo igamije gukingira umutekano w'igihugu, ariko kandi igaterwa n'ukuntu ingenzi ziva muri ivyo bihugu zagiye zirarangwa no kurenza igihe zazemerewe kuri visa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Visa zahagaritswe ku Barundi nizi zikurikira: ingendo z'ubucuruzi, visa irabukira rugendo canke kuramutsa imiryango, eka no kwivuza, visa irabyo kwiga haba mu mashuri yisumbuye na kaminuza, visa yo kuja gukarisha ubwenge mu vy'akazi, visa irabikorwa by'imico n'akarare. Nkuko byashikirijwe n'ibiro bya President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abarundi baza mu bambere ku rutonde rw'abantu barenze igihe bahawe kuri visa gusubira iwabo bikaba ikibazo gikomeye. Kuri visa ya mbere canke kabiri bita B1 canke B2 ibice birenga 15% ntibataha, nayo kuri visa za F na M canke G ibice birenga 17% baherayo. Mu kiganiro cigeze gutangwa n'abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta cabaye muri Ruheshi 2025 mu Cibitoki, Ferdinand Bashikako yari umunyamabanga ntegayizwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, yarakanze umuco ko atari abarundi bose babujije kwinjira muri Amerika. Aha yavuze ko imigenderanire hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifashe neza cyane. Ico bikoze ngo indongozi z'ico gihugu zafashe iyo ngingo bisunze imigabo n'imigambi y'igihugu yo gukingira umutekano hagati mu gihugu. Ferdinand Bashikako yavuga ko Uburundi buriko buritunganya kugira burabe ko ako gatotsi bwagirizwa ko kuguma muri Amerika bidakurikije amategeko kogabanuka. Yamara uyu mutegetsi yavuze ko nk'abagiye mu bikorwa vya leta batarabwa n'iyo ngingo. Nayo kuri abo bifuza kuja muri Amerika bakisanga ku rutonde rwo bankiwe, ngo borindira ko iyo ngingo izohinduka bivanye n'ibizova mu biganiro bitegekanijwe mu minsi iri imbere hagati y'u Burundi n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri myandagaro visa zo kuja muri Amerika zarahagaritswe vy'agateganyo ku Barundi, naho ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu bw'u Burundi bwaheruka kumenyesha ko hari ibiganiro biriko biraba kugira ngo iyo ngingo yo kudatanga impapuro z'inzira ku Barundi baja muri Amerika ihindurwe. Ubuserukizi bw'ico gihugu bwibukije ko iyo ngingo ibandanye. Ku mbuga hwaniro zabwo ubwo buserukizi bwagumye bwibutsa ko kubahiriza amategeko kuba baronkeje izo visa ari ngombwa kugira ngo imiryango igume yuguruye ku bashaka gutembera bose.